Isukari iriko iratangwa neza mu gisagara ca Bujumbura, aho twaciye nko muri zone Rohero, Bwiza, Nyakabiga kuri uno wa 13 Nyakanga, abarongoye ayo mazone bavuga ko hashizweho mbere n'umugwi ubikurikirana kugira igikorwa kigende neza. Isukari imaze iminsi isa niyabuze, muri Rohero iramaze kuboneka, mugana nayo ntirakwira kuko ubushize harabonetse amatoni 200 muri zone Rohero, 10 yabonetse muri quartier Centre Ville, izindi 5 ziboneka muri quartier INSS, izindi 5 ziboneka muri quartier Kirivugizo, umva ni 200. Ivyo umukuru w'isagara ca Bujumbura yafashe mu ntoke, mbere ashaka n'umugwi ufasha kugira ngo cyangwa ryayo rigende neza. Uwo mugwi tuzokorana kugira ngo turabe ukuntu isukari yoshika ko rugero ukwiye mu makartie, kugira ngo bose bashike kuronka. Twebwe n'ishobora bazotanga intumbero kuva mu gisagara ca Bujumbura, yatubije inama y'abatanze isukari n'abantu bo mu ntwaro administration. Rero twashitse kwihangiro yuko isukari iva muri Sosumo, tukamenya bayirose, tukamenya n'ahija, ni mu gutangwa umukuru w'umutumba akamenya isukari yashitse, muso kwitanga bakayitanga ari hari. Cyangwa mu kwitanga nta biba ku mugaragaro, kuko ubanza uzana agakaye k'urupangu. Ari umuntu naho atasanzwe abangaho, nza kwisigwa tukaba yuko umuntu ariwe, aho umuntu w'umuvyeyi atapana bamwe batuma b'abakomisiyoneri batigena mutonde bakayizana shedaranza 5,600. Urongoye zone Rohero, Fulgence Sindayihebura, arahumuriza n'abatarashikirwa ko bagiye kuronka. Bariko barakorera ku mariste yavuye Igitega, abayitavye umubonano w'umukuru w'igihugu, nayo uwari yitavye umubonano w'umukuru w'igisagara, n'amariste ari muri meri. N'uwo mugwi ubonana kenshi n'umukuru w'igisagara kuko uca kenshi kuri meri. Natwe abajeje intwaro ko ariko tuzi imyidogo y'abenegihugu, twegera umukuru w'igisagara tukamubwira ukuntu bimeze, ko ntabaronse n'atararonka, kuko ndamuzi ndazi ko atagudufasha kugira ngo n'amakartie nayaronke, kuko nta mwana n'ikinono. Aho mwomenya ko hari haheze imisi isukari arakayobera abahinga mu gisagara ca Bujumbura hamwe no hagati mu gihugu.